iteka rino higanwa igice cya nyuma cy'inkingi z'imbona kazoza ryateguwe na diaspora. Amashi menshi abatete higanwa ry'uno munsi akabashije gufatikanya natwe. Amashi menshi mumwongera, amashi menshi kuri Sebarundi umuvyeyi wacu. Turabahaye ikaze cyane, mwakoze kudutera iteka. Ni iteka ridasanzwe nk'ugwaruka turiyumva koko yuko turi inkingi z'imbona kazoza, igihugu cifashe, igihugu utera imbere. Twebwe mu gwaruka dufise uruhare rudasanzwe, dufise inguvu na twebwe dufise nzego guterera mu nkingi y'imbona kazoza mu 2040 mu 2060. Arase mu kuvuga mu bw'iteka ariko n'abaramutsa abandi dusubira kubaha ikaze. Mwakoze cyane, turi n'iteka ridasanzwe uyu munsi ryo kuba dushyigikiwe na Sebarundi. Kubatumva ari umunezero udasanzwe iyo tubonye umubyeyi wacu, papa wacu, abona yuko ugwaruka nabwo rukwiye gushigikirwa mu buryo budasanzwe. Ari nacyo gituma yateye iteka ugwaruka, atera iteka bino birori. Ni iteka ridasanzwe, mwumve yuko tubashimiye cyane bivuye ku mutima. Tumwongera amashi menshi Sebarundi. Basaba yandi mashi menshi cyane kuri Sebarundi. tunabaha n'ikaze imbere y'uko tutangura ibintu byo kuno cyose kugira ngo turabe koko iryo jambo ryanyuze abarundi. None turahimbawe cyane, tubona ko bafata akanya. Nshimire cyane mwebwe abarundi mukorera mu bindi bihugu, mwiyumviriye kuza gutera intege abarundi basangwa kugira ngo twese tugere twunze urunani mu iterambere, twunze urunani twese tugana imbona kazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Nagomba sabe mumfashe dukomere amashi izi ndongozi zo mu barundi bakorera hanze. Iki gikorwa mwatunganije n'inama mumaze iminsi murimwo ndetse n'izindi nama mwari mumaze gukora biradutera intege. Biradutera intege kuko umurundi ari kure arinze yumva yuko nawe yotera agacumu k'ubumwe, muca mwumva uri ngaha wewe abamaze gutera intambwe ya kure. Ndakengurukiye rero abarundi mwese mukorera mu bindi bihugu byo hanze kuko mutibagira iwanyu. Ibi rero biradutera intege, biduha n'icigwa kuko duca tubona yuko iyo turiko turaja habona. Icambere tunezerwaho cyane nuko abarundi banezerewe aho bashitse, barahanezerewe. Nejo bundi ubu turabaza kubona ikiruta ikindi. Umuntu afise amahoro kurya babivuze n'umuhoro uramwa. Umuntu afise amahoro ariyumvira byinshi, kuko iyo turimo turasubira inyuma turaba igituma Uburundi butateye imbere, ingorane bwaciyemo dusanga byose byavuye ku kubura amahoro. Abarundi barara ntibuca, ntibashobora kwiyumvira imigambi yahiga y'ejo mu gihe n'ubu nyene n'iri joro udashobora kuri bamwe. Murazi ko hari haraje indi migani bavuga ngo amaraso y'umugabo nayamuraye mu nda. Umuntu akubwiye ibyahiga y'ejo ntiwamwumviriza. Muga kubera dufise amahoro, raba ingene twiyumvira ejo. Ndazi neza yuko uwo hirahira ubu akadusubiza inyuma bagatungabaniriza amahoro. Sinzi ko yoronka haca kuko turamaze kubona icyiza c'amahoro. Niwo mutahe ukomeye cyane. Umaze kuronka amahoro urikina amatavu, urakora ibyo ushaka bigakunda, atamutima uri mu mutwe, uriyumvira bigakunda kuko nta kindi ubu tuba tumuhagaritse umutima. Iyi mbona kazoza tukaba turi mu mwanya wo kuguma tubisubiramo. Si imbona kazoza mukuru w'igihugu, ni imbona kazoza y'igihugu c'Uburundi, abo n'abazoza. Nico gituma tunezerejwe no kumva ko ubu batakivuga ngo imbona kazoza mukuru w'igihugu, ni imbona kazoza yacu.
kugira ngo ugire imbonakazoza n'abasigaye inyuma batarabona iyo baja. Imbonakazoza ihera kuri wewe nyene muntu, wewe Murundi, iyi imbonakazoza ihera kuri wewe nyene. Ubwo wewe urabona ingene uzoba umeze mu myaka iza, urahabona. Nawe utarabibona, reka ndaguhe umuryango ucamo, baza wiyumvire ico waremewe. Aha kuri iyi si Imana yakuremeye iki? Waremewe iki? Waremwe kugira ngo umere nk'impene? Waremwe ube nk'inkoko? Kubera iki yakuremye uri umuntu aciye ubwenge, umuntu afise ubangutse, afise inkomezi. Maze kumenya ico waremewe, utuvuga uti iyi si uko Imana yayishizeko siko nzoyiva komeza. Ututangura kuraba ico Imana yakuremeye, uraba impano yaguhaye. Iyi mpano ntegereza kwikoresha kugira ngo ngire ubuzima bw'umuntu akwiye. Umwe wese bwari afise impano, nta n'umwe ariho ngo abeshweho n'uwundi, ariho kugira ngo twese duterane impano zacu zose zitubere kimwe. Umwe wese arafise impano yiwe, ingabirano Imana yamuhaye. Nico gituma ucikoresha kugira ube wa muntu Imana yashatse ko aba kw'isi. Rero umaze kuhabona, icambere nuko wiyemera ko washoboye kwasi. Uriyemera, ukemera ko bishoboka. Bishoboka, uravyemera. Hamuvyemeye ugaheza ukarondera inzira ijayo. Aho ni ku muntu. Mbega uno munsi wewe wamaze kumenya ico Imana yakuremeye ikakurema ufise ubwenge? Uramaze kumenya yuko udakwiye kugaburirwa nk'inka mu ruhongore, ukwiye ahubwo kumenya ko nawe ushobora kwitunga ugatunga n'abandi? Wamaze kuvyemera ko bishoboka? Rondera inzira rero ijayo. Umaze kuhabona, ucuzana iyo mpano yawe, nanje zana iyanje, n'undi azana iyiwe, duteranye, ariho duca dusenyera ku mugozi umwe. Abantu bari mu gihugu bamera kujya kumuzinga w'inzuki. Inzuki ziba mu muzinga, rumwe rwose rusohoka rugiye kurondera, rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana. Impera n'imperuka tugasanga umuzinga wuzuye ubuki. No mu Burundi murondere ngo nikindi, no guteranya twese tugasenyera kuri uwo mugozi umwe, umwe akazana, uwundi akazana, uwundi akazana, hanyuma twese tugashira hamwe uwo mwimbu. None ko turi Abarundi, kubera iki ivyo tutarabishikana? Kubera iki tutarabishikana? Ntitwabwiringuye. Ndibuka igihe twavuga imbonakazoza, tuvuga mu 2025, baratweretse iyo ndoto yuko Uburundi butegerezwa kuba buteye imbere. Biha mu 2025, jewe ntanze intahe iwanje, barabidusiguriye biranka ko vyinjira muri jewe. Abo twari kumwe barabizi, je navuze nti mu 2025 nta Burundi buzaba bumeze uko. Bose baratangara. Kugira imbonakazoza nuko wabonye umurindi uriko. Ico gihe navuze nti nimubanze munyereke umurindi Abarundi bariko, duce duharura, duce turaba umwaka bazabashitse kuri ivyo bintu. Umuntu yicaye yoshika kumbonakazoza gute? Wicaye birizana, biraronderwa, biraronderwa. Iyo turiko turaga iminsi yose dutangura kunegura inyifato twari dufise muri iyo myaka iheze, kandi n'ubu haracari abagifise iyo nyifato, aho usanga n'umuntu yasomye nabi muri Bibiliya. Nivyo muravuga ngira ngo Abarundi aho haheze twari twasomye nabi, ngo nimusabe muzoronka, Matayo 7. Ngo nimusabe muzoronka, twese duca turicara ngo tuzoza turasaba ngo kandi tuzoronka. Mbega waguha wewe abikuye hehe? Ariko hari uwundi murongo wari mwiza wavuga uti
gutanga bisumba guhabwa. None wotanga ibyo utagira, ibyo ugira utanga ubikura hehe? Biva mu gikorwa. Hariho imirongo yatumurogaritse ngo umuntu natungwa n'indya gusa, ngo urapfa kwiyicarira watungwa. Iyo yari ingendo mbi yatumye tuhahombera. Mugabo bateye imbere bo batavuga bati udakoze no kurya ntuki. Uwo murongo barawugenderako, udakoze no kurya ntugi. Gutanga bisumba guhabwa, ntegereza kurondera ibyo ntanga. Ibyo rero byaratumuganitse. Tumva yuko dushaka gutungwa n'ibyo dusavye, mu gihe abarundi bakera bo bari bazi ko amazi masabano atamara imvyiro, agakirano kaza imvura ihise. Aho kugira tuti natwe tugira iby'iwacu duca tuguma dusamara. Hariho ibindi n'ubu bigisamaza abantu. Naryohewe cyane numvise ko bari kubigisha imbaraga zoza mu nkuru, kuko iyo umuntu aguteye inkuru ntuyibagira. Amarigara ari mu bintu byatumye tudatera imbere. Kwama turi mu marigara twicaye, amarigara icavamwo avamwo inkwezi y'akarongo, amarigara avamwo ubumaraya, amarigara avamwo akaboregwe ku nkuru yayuramutwe. Baba bari kwirigara bariko banywa urumogi. Abanywa urumogi rero urabona ubwenge buragenda, akizunguzungu kikamufata gushika atagira ubwenge. Atangura kwivuga amazina ngo vuta ndikuvute muvuta isiwe mukinga. Unisaidie nilogote gari kuyarara. Yule hundi urumogi, unisaidie nilogote gari kuyarara. Bicaye kwiriga murumogi ni rumufashe ashobora gutora imodoka kuyarara. Akicara inzara wazanye urumogi nawe inzara nayiciza, kuko nibo batabana basuma. Wile milima yote nigeuke ugali, wili Tanganyika igeuke supu. Haiwezekani. Amarigara ni mabi. Wate wama amarigara ni mabi. Niliganisha kumbwira uri kuri urumogi, mwinganisozi ngo muri Bujumbura ngaha, mwichiba mwirobe cy'umukara. Ngo Tanganyika supu, ibyo biraba. Muri Saideni ngo Tanganyika kuyarara. Ibyo nizo byatumye tudatera imbere. Nimurabe kuva dukamako mu mpuzu tukemera iyo turya, tugafata urugendo akanya gateye konyene. Baramaze kubona yuko urugendo ubu rufadika. Icambere turamaze kubona ivyamwa vy'Uburundi buteye imbere, turamaze kubikabakaba, turamaze kubona ko iyo ukoze atawurimara aho yarimwe. Uno munsi ni cigwa tumaze kuronka. Turi ku rugendo rero. Ku rugendo uremera yuko atawurya ico atabiri yakuya. Abarundi dufise ikimenyetso c'umutwaro c'intare. Dutegereza kwigana intare. Intare ntigira ibiboze. Intare igikintu yifatiye yonyene ntibayiha. Iyo nyene itegereza kwihigira. Intare ntiyigira irya naho bayisha igikoko, inyama yamaze kubura ntiyirya. Ifise nizo zirya inyama. No kwama kwinagura. Intare kya kimenyetso cyo kwama irya bishasha bitagashe, no kwinagura kugira ugumurondera ku munsi. Hakurya ibigasha. Kurondera. Intare kagara karero gakomeye. Kwinagura. Kirazira ko twebwe Abarundi tugenda twikoreye umuzigo wakahise. Ni hawa kera twarinebwe, kirazira yuko uno munsi uwo muzigo wakahise utugendako. Twe turya bishasha. Dukeneye kureba Uburundi bushasha, tubwubake, tugende twese turi kumwe, kandi turi kumwe twese birashoboka. Yeah.
akaba ari Iteka Nikifa Lucien ava mu ntara ya Butanyerera, akaba ashikiriye umuvyeyi wacu, bikaba biteye igomwe kuraba, akaba rose n'ico yari yasavye agafoto ari kumwe na Sebarundi umuvyeyi wacu. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.